yashyize ahagarika umuyaga arabwira ngo wa muyaga hagarara mu izina rya Yesu. Ucura hagarara hacahabagaho ekere. Ubwo n'ububasha yaguhaye, n'ububasha yaguhaye kandi n'ububasha yampaye. Igihe hari uruzuba rwinshi ndafise uburenganzira bwo guhaguruka ngo wabushuhewe ndaguhagaritse kandi ndamanuye imvura, ikirere cy'imvura, ikirere cy'ubushuhe ndagihinduye. Igihe wasuye kubona igihuhusi cy'umuyaga ugira umenagura amazu, umenagure ibiti, uzohora uhaguruka ubwire ngo wa muyaga wo muri est, west, sud, nord ndaguhagaritse kandi nta nzu n'imwe uza kubomora kandi ubwo bubasha urabufise. Haleluya. Ububasha bwa kabiri ni ubwo gushobora kugira iki? Guhonyora inzoka na scorpion, kwirukana abadayimoni aba ari bo bose ku mavuta yose ufise. Uwo wese yakiriye Yesu umwami n'umukiza arafise uburenganzira bwo guhagarika, bwo kwirukana, bwo kurandura, bwo guturira umudayimoni uwo ari we wese yamuhagurukiye. Haleluya. Haleluya. Ubushobozi bwa gatatu ni ubwo gushobora gukiza indwara iyo ari yo yose, ukayibwira mu mishishagu yawe narakize indwara. Donc mu mubiri wawe uri Imana itagwara, uri Imana itagwara. Naje kurije umubiri wanje n'uwawe, ndafise uburenganzira bwo kwirukana no guturira n'ukwanka indwara yose mu buzima bwanje. Ubwo n'ububasha yaguhaye. Haleluya. Rero iri zuba turarizimije n'amaraso ya Yesu. Ikirere cy'imvura turacuguruye. Ikirere cyose cugaye imvura ituma itagwa mu kwezi kwa kane, icyo turacyeyo turagikuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Amen. N'indwara zose, abagwaye bose, abari mu bitaro, abari muhira, abari ngaha mu rushengero, umuntu wese yumva ko agahaye akira gukira, akira kubohoka mu izina rya Yesu. N'abadayimoni bose bagaje iki kirere, bagira basinziriza umuntu, bagira bamubuze kuvuga amen, bagira bamubuze kwakira ijambo, bagira bamubuze kwakira kubona ikirere cy'ubwiza aho kimanutse, abo badayimoni turabirukanye. N'ikirere cy'ugusinzira turaceyuye, tuhatwikirije ikirere cy'ubwiza, ikirere cy'umunezero, ikirere cy'amahoro, ikirere cy'ibitangaza, ikirere cy'ibitangaza, atmosfere prophétique. Ubu niyo twicayemwo munsi y'ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Twese ngo amen, twese ngo haleluya, twese ngo amen, twese ngo haleluya, twese tumukomera amashyi. Haleluya. Ngo turi munsi y'ubwiza bwawe twumva amahoro, akira amahoro. Ngo turi hano twumva amahoro kandi ngo tumaramaje kwikorera, tumaramaje kugira iki? Ngo kandi nta bwoba, ngo nta bwoba munsi y'iki, mu mwijima w'iki, ngo w'iyisi. Amen. Wakire gukira ubwoba bw'umwijima w'iyisi kandi Yesu yarawunesheje. Umwijima w'iyisi Yesu yarawunesheje. Yesu yaraducunguye, Yesu yaraducunguye kandi asiga tweretse ngo muri uyu mwijima w'isi ngo ntimusubire kugira ubwoba, ntimusubire kugira ubwoba, ntusubire kugira ubwoba. Ngo kandi turi munsi y'amarushwa menshi, ngo ariko duhumure, ngo kuko Yesu yagize iki? Ngo yaranesheje isi. Haleluya. Inzigo z'abantu yarazinesheje, ishari ry'abantu yararinesheje, ishari ry'abantu yararinesheje, inzikira yarayinesheje, amajambo yarayanesheje, abarozi yarabanesheje, ibintu byose yarabirangije. Haleluya. Ku musaraba igorogota niho yabyerekane. Amen. Haleluya. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha cyane. Twicara mu bwiza bw'Imana. Saba ngo abapapa babara abashitsi baze baja kwiyandikisha mu bapapa kugira tubamenye. Abamama b'abashitsi baze kwiyandikisha mu bamama kugira tubamenye. Abajene nabo nyene baza kwiyandikisha mu bajene. Ababa bazi kuturamutsa nyene bakagenda, ubwo nuko nyene. Haleluya. Bidufasha kumenyana, bikadufasha kuzurana. Ngo ni byiza ko ababana nyakubana babana neza, bakamenyana. Kuko ishengero n'umuryango. Amen. Ishengero n'umuryango kandi
nubwo worara urabifata minenegwe, hari umunsi uzosanga ukeneye ishengero. Haleluya. Urashaka kurifata minenegwe kuko abantu benshi twakomerekeye mu mashengero. Hanyuma rero kubera twakomeretse uca wiga kuzuraza ugasenga ukigira. Mbese bakubaza ngo je ndasenga gusa nkigendera. Ngo nta nuwo ndamutsa. Nuko hari abagukomerekeje. Ariko siko bimeze. Haleluya. Ugomba ko tumenyana. Amen. Kuko bujya no mu kazi baragukomeretsa ari kugumayo. Kubera iki? Hajya udandariza muri rya stand baragukomeretsa ari kugumaho. None mu kazi ntibibaho. Ikibabaje rero nahajya uba baragukomeretsa. Ariko hari igihe utombora umubanyi mubi. Akagukomeretsa ari kugira gute? Urimuka. Igituma mu rushengero gukomeretsa ukagira ibibazo nuko utazi akamaro k'ishengero. Ahandi hose uratahura akamaro ni neza yo kugumayo. Ariko wewe ntutahura akamaro k'ishengero par rapport y'Imana. Imana idufashe kandi kugirire neza. Haleluya. Iyi ni dimanche nibaza ko ari ya nyuma tugira tuvuge iby'umuzuko wa Pasika kuko ahandi tugira twinjire muri Pentecote. Amen. Haleluya. Tugira twinjire mu gice cy'igihe cya Pentecote. Tuvuga ngo haleluya. Abagenzi bamwe mu yera uba bamaze gutwenga kera. Nuvuga ngo jeyo numvise ko Pasika ishitse. Nuko muri je hari kindi kimbwira ngo Pentecote nayo ari inyuma. Pentecote iri he? Iri inyuma. Aho byose rero birangirira neza. Aho amasezerano yanje yose ashika. Kandi n'amasezerano yawe igihe ashika. Haleluya. Twinjira mu minsi 50. Moi combien? Moi 7. Nibyo. Tusigaranye iminsi ngahe? 43. Haleluya. Ubundi nico gihe umukristo rero akwiye kwinjira mu masengesho y'iminsi 40. Ukisonzesha pe. Tuyikore. Iminsi 40. Kuva kalendriye kuva ryari? No musi ni moins 7. Kuva jeudi. Twinjiye iminsi kumega ntimuvyemera. Abakristo batinya jeune vraiment. Ndabona ibintu bye byanka. Basi tuyoroshe. Tuyoroshe tugira iminsi 40 mugabo uyigira uko vyumva. Hari abantu bashaka kunywa icyayi mu gitondo bakaba bararangije bagafungura rimwe ku munsi. Ariko ahandi ntibaze gufungura. Tuvyumva kumwe. Twinjire mu minsi 40. Twinjire mu cyumba cyo hejuru. Kugira ngo ku munsi wa Pentecote iri sezerano rikomeye Yesu yasize abasezeraniye ntirize rigusige gutyo. Iyo minsi 40 izodufasha kwitegura indani muri twe. Haleluya. Dukubure icyumba cyamwe yera aricyo impwemu yawe. Iyo uza kuronka umushitsi nukubura icyumba none. Ntumusasira neza. Ntuhategura umushitsi agasanga hamota neza. Ubu rero tugomba dutegure impwemu zacu. Tuzitegurire umugenzi wacu impwemu yera. Tuzomushikisa ahantu hameze neza. Kugira ngo kuri Pentecote twinjire 3 yo mu gitondo dusohoke 3 y'ijoro. Birashika ukaboregwa mpwemu yera ntumenye n'amasangere yagenza. Tuza twinjire muri ico kirere. Amen. Dutegure imbere. Haleluya. Ngo mwihane ibyaha byanyu ibihe byo guhembuka bibone uko biza. Ngo muzoronka mpwemu w'Imana mwasezeraniwe. Haleluya. Abavyumva ise bavuze ngo amen. Kandi muri iyo minsi 40 haba hari abakeneye gukora amataye nawe nyene mpwemu yera nawe agaca bigenza neza. Amen. Agaca bigenza neza, agaca bitondeka neza.
akadukora neza tugasigara tumeze neza. Haleluya. Ibintu bimwe bimwe akabishiraho bigomba kuja, aho bitagomba kuja na akabikuraho, hanyuma tukagubwa neza. Haleluya. Tukabasha gusimba neza. Iyo jene y'imisi 40 izohezwa na retraite y'imisi 3. Haleluya. Iyo retraite y'imisi 3 nifuza ko abagize ya Pasika batobura muri iyo ya Pentecote. Kuko ni suite logique aho hazocyakora ikibintu bikomeye kweri. Ukabona rero Imana. Haleluya. Nta munsi numwe uzokwigera ubona ubwiza bw'Imana utahagaze neza na mpwemu yera. Amen. Nta n'imigenderanire n'Imana iriho utayigiranye na mpwemu yera. Amen. Haleluya. Ivyo ndabizi neza. Sivyo numvanye abandi, nivyo ndiko ndakubwira kandi bizima kandi birivyo. Haleluya. Ntuzokwigera ubona Imana mu buzima bwawe iri kirakora ibintu bikomeye utari kumwe na mpwemu yera. Kandi utari kumwe na mpwemu yera kandi nta mana uzi, nta n'Imana muri kumwe. Haleluya. Ibisigaye byose bica bibiki, bica biba amajambo gusa, bica biba amajambo, ariko kugira ubone by'ukuri Imana mu buzima bwawe iri kirakora ibintu bikomeye, ugomba kuba uri kumwe na mpwemu yera. Rero tuvyitegurire, hanyuma dukora imbere, hanyuma zo dukora inyuma naho. Amen. Haleluya. Nawe ndakubwira ngo uzurondera impuzu yera muri veye, ariko kuri Pentecote ndagenda kubwira ngo mpwemu yera arakunda ikintu cera, arakunda couleur. Ibyo bigwigwa benshi bikumva abagenzi ba mpwemu yera. Tumukomera amashyi. Ese cyoma ukumva kabiri ibi bintu niko ndavuga. Imana idufashe kandi tugire neza. Yesu yaraducunguye, acungura ubugingo bwacu. Amen. Aravuga ngo byose birarangiye, ibyo gucungurwa byanyu biraheze. Nimba ari umuntu yagize ibibazo ku isi ni Yesu. Amen. Kandi yarari Imana 100%, ariko hari ingorane yagiye ahura nazo, kandi uno munsi na wewe hari ingorane nyinshi ugenda urahura nazo. Amen. Hari ingorane ugenda urahura nazo. Yesu yarafise mission yamuzanye hano ku isi. Hari ibintu byinshi yaraje gukora. Buriya nawe hari mission yakuzanye ngaha ku isi. Kuva kivuka winjiye mu isi hari pake y'ibintu ugomba kugenda urangije. Igihe uzosohokera ukazoba warabikoze. Kandi umuntu wese ivyo bikorwa birahari. Birahari, hari ivyo Imana yaguteguriye. Umupapa cyangwa umusore urafise ibintu uzokora. Hari ibintu byinshi bikuraririye. Amen. Hari ibintu byinshi biri mu mutima wawe, hari ibintu byinshi biri ku mutwe wawe, hari ibintu byinshi. Amen. Byinshi. N'umudamu nyene hari iki, n'umukobwa hari ibintu bikuraririye. Ibyo bikorwa birahari. Ariko hagati aho yo gushika hariya wifuza gushika, umenye ngo hari inzitizi imbere. Kuko Imana ihagarara ngaha ikavuga ivyihereza. Haleluya. Ikakubwira ngo uzogira ibintu binini hariya, ariko hagati ndikubwira ngo hari inzoka, ndikubwira ngo hari scorpion, ndikubwira ngo hari za ntozi ziryana, ndikubwira ngo hariyo amahwa zo kuzitira imbere, ushake kuyacamo igende, hanyuma vyanke ivyo ntavyumenya, uhurira navyo mu nzira, ikakubwira ngo bandanya, nzoba ndi kumwe nawe. Ni vyoroshe, ariko sindabikubwira ko bitoroshe. Ndakubwira iyo uzoshika gusa. Nico bita vision. Haleluya. Nico bita vision. Uriko uragenda hariya, ariko iriya clôture ntayikubwira, nizi bar ntazikubwira, nizi piano ntazikubwira, nakajya gakuta naziriya modoka ntibikubwira, akubwira gusa ngo uzoshika ikiriri. Na Yesu rero yagiye aragira ibibazo byinshi gushikaho bashaka kumwica. Ni kenshi mu nzira uko yagenda arakora ibintu bikomeye, abantu bagenda bashaka kumwica. Imana idufashe. Imana idufashe.
kuko ntibigeze batahura Yesu wari we. Burya na wewe ni ibintu byinshi ukora no munsi ugenda uracamwo batagutahura, batakumva, batumva n'ivyo urimo. Imana dufashe. Mbere burya umuntu atangura kutagutahura n'ujya mu bana. Niba ari abana nibo bibaza ati papa wacu nubwo vyogenda gute nta mafaranga abuze. Agusavye imbombo biragoye kumbwira nta mafaranga afise, kuko aziko papa na mama batigera bayakenera. N'abadamu natwebwe nyene nuko uza kutubwira ngo nta mahera ufise, kuko twe tugizwe na dépense. Muri twebwe dushaka ku dépense. Amen. Muri twebwe harimo gushaka utuntu. Rero umugabo wagiye kumubwira ngo shaka iki, ngo nta mahera ngira, none ufise iki? C'est ça l'incompréhension y'ibintu bigenda biraba, kutumva, kudatahura ibintu, kandi rimwe na rimwe usanga bizana utugorane duto. Imana ishimwe. Kandi buriya abantu niko tumeze, washobora kubona icyiza ubunyene ariko ejo ntubone ko ari cyiza. Imana dufashe. Washobora kubona ko no munsi umuntu aguhaye akugiriye neza, merci igahereraho nyene, ariko ejo kwatsuka akakwima ntubimusangane ugacucika umuntu mubi. Imana dufashe. Kuko abantu niko tumeze, niko turi. Na Yesu ibyo yagenda arakora byose ntibyigeze babibona. Kandi bari n'abaherezi, bashaka kuba bari abapastori bakomeye, abapotre bakomeye, ariko mbese ntibigeze batahura Yesu. Bagumye bashaka kumugirira nabi. Imana igufashe kandi kugire neza. Umenye rero ngo muri iki kibira turimo, hari igihe uzasanga abantu benshi bifuza kugira nabi, canke bakeyi ari bashaka kugira nabi. Bakeyi arabakunzi, benshi bakubona gutyo gusa, rengana et puis turazinanye gusa, ariko nta birebire. Imana dufashe. N'abandi baba bakwegereye bashaka kugira iki, kukugirira nabi, baguhushishe inzira, bakubwire yuko ivyo uriko urakora atari ivyo, bagukwegere bagushire hasi. Imana dufashe. Nubwo cyo bacera bakubwire ko cirabura. Imana dufashe. Kuko kenshi vision yawe ni wewe uri kurabona yija. Amen. Uri kurayibwira rero utakumva, arafise ukuntu abibona. Na Yesu ntibigeze bamwumva, kandi bigeze bumva ko aje gucungura abantu. Kandi abantu benshi barabona niyo Mana yibiri hehe, ko twamugiriye ibi twamugiriye ibi tukaba dushitse ngaha, kandi tukaba twabishoboye. None iyo Mana yibiri hehe. Ayo ndakubwira ngo Imana yari ifise ukuntu iri kirabikora. Amen. Ifise ukuntu ikoramwe ibintu, ifise ukuntu itondeka ibintu, ifise ukuntu itabara abaye. Amen. Kandi mu buryo butaboneka, kandi mu buryo bwihishije, kandi mu buryo budatawuritse. Haleluya. Nubwo ubona Imana yinumiye, hari ibintu iri kirakora. Nubwo ubona umengo ntabyo, ariko biriko biragenda, biriko birakoreka. Haleluya. Kuko irafise ukuntu ibikora, kandi nibikora uko bishaka, kandi nibikora uko abantu babigomba, nuko bari bashaka kubibona. Haleluya. Hari ukuntu bari bashaka kubona Yesu, hari ukuntu bari bashaka kubona ubushobozi bwiwe en direct kandi vyihuse. Imana dufashe. Imana dufashe. Baramugirira nabi ariko arabihorera. Nibaza ko nawe nyene ibibazo bavyibaje ngo mbege ya Mana yawe iri hehe, ya Mana yiwe iri hehe. Meko yavuze ngo ni umwana w'Imana. Hariho n'utuntu yaza aravuga bakamufatirako. Imana dufashe. Nuko habaho ibintu byinshi tuvuga badufatirako, kandi nawe ibintu byinshi uvuga bagufatirako. Imana dufashe. Na Yesu barabimufatirako. None ko yatubwiye ngo ni umwana w'Imana, ya Mana ishobora ibintu byose, ariko twashoboye kumwambara impuzu twazimwambuye, kandi twashoboye kumubamba twabikoze, kandi twamuteyemo imisumari twabikoze byakunze. None bwa bumana bwiwe buri hehe, ko twagize ngo turamubaza avuga ngo murarivuze, ngo kandi yabivuga ari sûr. None ko tabiyo tuko turabona. Imana ishimwe. Ariko Imana yari ifise ukuntu iri kirabikora, iri kirabikora. Hari ikintu Imana yaducunguye ko,
nibaza ko uno munsi wikomera amashi ngira ndakubarira. Imana idufashe. Ibi bintu iyo uru rupfu rumuherana ntazuke byari kutugora cyane kunesha muri iyi si y'umwiza. Amen. Amen. Mu mwijima w'iyi si, mu mwijima w'abantu utabasha kubona icyo biyumvira, muri uyu mwijima utabasha kubona imigabo n'imigambi y'umwana w'umuntu cyangwa imigabo n'imigambi ya Satani, Imana idufashe. Iyo aherayo ntitwari gushobora gutabagwa. Imana idufashe. Icyo kintu yarakiducunguye ko kuko yagenda arakibona. Haleluya. Mu rugendo rwiwe bw'imyaka 3 yari karagenda akora igikorwa cy'Imana yamuhaye, yagenda arabona ubugome cyangwa ububi bw'abana b'abantu. Haleluya. Haleluya. Yagenda arabibona kuko yagenda arabicamwo. Yagenda arabona igihe cyose akoze ikintu ingene bashatse kumwica, igihe cyose akoze ikintu ingene bashatse kumuterera mu mwonga, igihe cyose akoze ikintu arabibona ati abantu banje muri iyi si n'abacunguye ngo bagire ubushobozi. Haleluya. Bagire ubushobozi ndabambike kunesha, bashobore kwidegemvya, abantu bazobamara. Abo naremye bazogira iki? Bazobamara. Niyo mpamvu yavuze ngo kuva uno munsi abazonyizera bose ibi nkora nanje bazobikora. Aya mu yandi majambo abazonyizera bose ivyambaye ko bizobabako, ariko kandi ko nanesheje nabo bazonesha. Amen. Haleluya. Kandi ko nanesheje nabo bazogira iki? Bazonesha. Ni nayo mpamvu yadusezeraniye mpwemu yera. Yesu yarazi ko umuntu muri urwo rugendo rwose gushika zuke, yarazi ko ari mpwemu yera yagize gute? Yabanye nawe muri ibyo bintu byose. Bari abantu banje, reka ndabasigire Mwuka Wera nabo. Reka ndabasigire mpwemu yera. Reka ndabasigire mpwemu yera. Azobabashisha kujabuka. Amen. Haleluya. Akimana yacu ni nziza. Je nawe wewe sinzi jewe, ariko wewe sinzi ngene bikugendera. Mugandazi yuko iyo tutagira ubushobozi bw'Imana, iyo ntagira ubushobozi bw'Imana, urashobora kuba uno munsi utaburi kurambona. Iyo ntagira Imana, iyo ntagira Imana, iyo ntagira Imana, iyo ntagira Imana, iyo ntaba mfise Imana, nawe utaba ufise Imana, uno munsi sinzi yuburi. Haleluya. Yesu baramugirira nabi. Usomye ikadusome muri Jean 7, Yohane 7 murongo wa 30, tuja kuri Yohane 5 murongo wa 18, utuja kuri Luc 29:30. Tangura usome, tuca dusoma tuzinga. Abafise amakarne wandike. Imana yaraducunguye. Yaracunguye ubugingo bwacu ngo ntibugwe mu minwe y'abanyakibi, ntugwe mu minwe y'abanyakibi. Amen. Abanyakibi ntibagutabagure. Yaradukijije imitego yabo. Yaradukijije imitego yabo. Yaraducunguye imitego yabo. Imitego yose ya Satani ntuzosubira kuyigwamwo. Ntuzosubira kumenya ngo ibi yarabinesheje kugira ntitubashe kuyigwamwo. Agitango ariko arakora bama bashaka ko agwa mu mitego yabo, agwa mu minwe yabo, bamugirira nabi buri gihe, buri munsi, buri mwanya, buri saha, bama bashaka kumugirira nabi. Imana idufashe. Imana idufashe. Imana idufashe gose kandi igufashe. Kandi ube maso, kandi ube maso, kandi ubere maso ubugingo bwawe, usenga ubudasiba kugira ngo imitego y'abansi utabasha kuzurayigwamwo. Kandi Yesu yarayinesheje, kuko yatayineshe ntituba tubyirukana ngo bigende. Yohani 7 ku murongo wa 30
buno barondera ingene bamufata ariko ntihagira umukozako n'intoke. Amen. 5:18 kuko igihe kibe kitari bwagera. 5:18 Yohani 5:18 Nico catumye abayuda barushiriza kurondera ingene bomwica kuko atakengera isabato gusa ariko agatako akitimana ko se arise bwite akiringaniza n'Imana. Bashatse kugira iki? Kugira iki? Yego, ko yaravuze ati jewe ndi umwana w'Imana. Imana ni iki? Ni papa. Murumva ko kantu kabateye inzigo. Wewe ubu novuga ngo je ndi umwana w'Imana kutarashaka kunyica. Nuko bitahuye. Nuko utazi akamaro kavyo. Ngo jewe ndi umwana w'Imana. Yaruguruye ubu ndi umwana mu rugo. Cyanyagiriza yaragihanaguye. Ubu ndi umwana w'Imana. Amen. Kandi nawe ureke. Nawe uri umwana w'Imana. Ajya wivuga hariya hirya uba. Kubera batazi icarico uwo bivuga ukagenda, ariko aba bagabo bari bazi icarico. Imana idufashe. Baravuga ati uyu muntu ariko avuga ngo umwana w'Imana, donc arashobora kuba umuntu akomeye muri twe, sivyo? Kubera batahura icarico ku mwana w'Imana. Kandi umenye ngo byari byarabagoye ko babishikira nabo. Amen. Buriya uzoje witondera canke umuntu mureke ishari kenshi nuko uyo muntu ataba yashoboye kumera nk'uko umeze. Hari ikintu aba yakubonye ko vyanse ko amera nka wewe. Aba bagabo rero hari ukuntu bo bari barifuje ko ingene boshikira kuba abana b'Imana. Imana idufashe. Kuko hari ukuntu bari abanyamubiri 500 kwijana. Rero hari ukuntu batinya ko bavuga ati Imana ni impemo. Uyu muntu aje avuga ko ari umwana w'Imana, donc aje ari impemo. Bariko baratinya ko ashobora gufata akarere kose. Bariko baratinya ko aza gufata akarere kose. Cyane cyane batinya ko bashobora kutazohava bametriza ukuntu akora ibintu. Baratinya ingene ati uyu muntu aje avuga ko ari umwana w'Imana azotugora kumenya ingene ameze. Amen. Haleluya. Azotugora kumenya imikorere yiwe. N'ingene agenda bizotugora kumumenya. Imana idufashe. Ati kandi cyane azohava akora ibitangaza byinshi kurusha ivyo twe dukora. Arashobora kuba afise ubushobozi bwinshi gusumba ubwo dufise, hanyuma azodutwara popularity, bizotuma abantu bamwirukirako gusumba uko twebwe batwirukirako. Amen. Haleluya. Iki kintu baragitinya. Nindacho gituma bashaka kugira iki? Kumwerimina kugira ngo hasigare abameze nkabo. Bari kurunganwe rumwe, bavuga ibintu kumwe, bakora ibintu kumwe, ariko abakorera mu rwego rwo hejuru bariko baramutinya. Amen. Nico gituma banka ko avuga ngo n'umwana w'Imana. Bo bari babizi icarico. Kuba umwana w'Imana ni ikintu kirenze uko vyumva. Ni ikintu kirenze iki uko uvyumva. Haleluya.
ndashaka uzuragira gutya unkurikire uzuravuga amen cyane. Amen. Sishaka umuntu asinzira. Iki gitondo sishaka umuntu asinzira. Kuko ugomba kumva ko Imana yagucunguye kugira ngo ushobore kugwanya imigambi y'abantu. Imigambi ya Satani. Haleluya. Imitego ya Satani. Kandi irahari. Niba Yesu barayimuteze nawe bayigutega uko iminsi yose yakabaye. Bwira mugenzi ati n'ubuntu bw'Imana gusa. N'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Yesu bamwashaka kumutega, bamwashaka kumwica, bamwashaka kumufata, rimwe na rimwe bagatinya. Amen. Kuko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo abavyawe namwe mu nimiyaga. Habize ukuntu batubawa kumufata ntibabona haciye. Haleluya. Ntibabona haciye. 18 kwa isome. Luc 4:29-30. Barabitinya kuba umwana w'Imana biratinyitse. Haleluya. Kandi bitera ishari. Amen. Bitera ishari. Buri munsi wo umwana w'Imana wa vrai. Amen. N'ishari rizoba rije. Kuko hazoba hariko arakoreka ibitera ishari. Hakoretse ibitera ishari bikazana ishari kandi bigatuma haba ishari. Kuko uno munsi na mahoro kuko nta bintu by'umwana w'Imana bariko barakubonako. Haleluya. Nta bintu byiki. Nta bintu by'umwana w'Imana bariko barabona. Ni naco gituma hari ijambo mbega Imana yawe iri hehe. Amen. Icyo tuzocigundi munsi. Isoma Luka igice cya 4 umurongo wa 29 na 30. Bava hasi baramukwega bamukura mu gisagara cyabo bamujana ku manga y'umusozi wubatswe ko igisagara cyabo bamutembagarizeyo ariko aca hagati muri bo arigira. Ako rero kari gatangwa kwereka ko hari ikintu kitagenda neza. None ni kubera iki aduciyemo kandi tumubona. Amen. Erega buriya turabacamwo nyene. Erega buriya ni ibintu byinshi byashatse kugutamira. Ni ibintu byinshi byashatse kugutwara. Hajya Satani ntaba yicaye. Ariko azayibona twakize tu. Abana rugwara nguko akaza abona urashaka wakize. Amen. Haleluya. Ico gihe Yesu agenda arabibona. Aterega abana banje. Ninabasiga gutya. Byabimwenyiriza abatwara. None jewe ko nshoboye kubacamo nkagenda. Mbega batazobishobora nabo bizogenda gute? Urupfu ni gwantwara ngaherayo. Bazobajya bwa mutsima. Imana idufashe. Bazobajya. Ariko uno munsi ngenda kumenyesha ikintu kimwe. Nuhagarara neza mu bushobozi bw'Imana. Ijya miyaga mibi yose yaratsinzwe. Bijya bigirigi byose byaratsinzwe. Najya mangetengete yaratsinzwe. Bana bitegu gatambuka ukagenda. Ntiyagire na kimwe kikugira. Ati kandi muzoga ivyica. Mubige neza. Haleluya. Babishire mu nyama neza. Ati sahani neza uyakira uyifungura. Ati muri bo bizocika vitamine. Amen. Nuko hari ubushobozi aziko azobikora gushika bazobibona. Amen. Kandi bari abayuda harageze igihe barabibona ariko bazogera igihe babone ko uri umuntu udakogwako. Nta kintu na kimwe kizosubira kugukorako. Akira insinzi no kunesha mu izina rya Yesu. Kuko turarinzwe. Kuko Yesu yarabirangije. Haleluya. Bashaka kumutembagaza. Psalm 34. Kandi kigihe byari byarabuwe rero kuva kuri 19. Amen. Njashikira ijambo rero neza ndakwereka ingene Yesu yabinesheje neza bigatuma natwe duha ubwo bushobozi.
haleluya, bwo guhonyora inzoka na sikorupiyo, bwo guhindura ubusa imigambi y'umwasi. Aha bari kiriko barabikora yihoreye, babikore wihorere tu. Amen, haleluya. Mbere byanashoboka ntihagire umuntu n'umwe uzobwira ngo reka je ndi puissante, ngo je ndi puissant, ngo reka je mfise ubushobozi bw'Imana, ngo reka je ntacyo bizongira, ngo Satani yaraneshejwe. We wihorere, we wihorere, haleluya, we wihorere. Hari ubushobozi, hari imbaraga, hari kugirirwa neza, hari kunesha. Usanga Imana yaraduhaye bidakeneye ko n'umuntu n'umwe abimenya, ariko abimenyera kuri tera. Zaburi 34 turahera ku murongo wa 19. Amarushwa y'umugororotsi ni menshi, ariko uhoraho ayamukiza yose. Ngo yose bivango amarushwa yose yabambye ku musaraba igorogota. Amen. Kandi ayo marushwa nawe yari yarayabonye. Ndakunda experience. Ni naco gituma buriya abahanuzi reconceye n'abantu baba baraciye mu bintu. Imana idufashe. Nico gituma mwabakobwa n'abadamu hano mugenda kurondera abapasiteri b'abapapa ngo babigishe ivyingo, babigishe n'ivyo kubaka, bazoguhenda kuko nawe ni iki? N'umugore? Ni iki? N'umugabo. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mwabagore mukiri bato murondera abagore bakuze bafise experience, babizimwo, babifisemwo ikintu, ko abakonseye n'abantu baba baraciye mu kintu, n'abantu baba babizi. Amen. Nurondera umugore akuze azohugira inama yo kuko nawe yaragubatse. Ariko umupasiteri w'umujene w'imyaka 30 ugiye kumubaza iki? Ugiye kumubaza iki? Hari ibintu kwisi biba bitangaje. Hari ibintu kwisi biba bitegeze gute? Biba bitangaje. Wowe ni pasiteri ngaha ku Gatuti mu rushengero, ariko muhira n'umugabo. Mari dufashe. Azokubwira gusa ko yicara agashira kuguru ku kandi hamuka muserve, ariko siko bimeze. Rondera wabiciyemwo abikubwire neza. Imana dufashe. Niba ushaka umuntu akubwira ingene inzara iryana, rondera washonje. Rondera wagize gute? Washonje. Ariko n'urondera wamya haze azokubwira ngo je inzara ntayonzi. Kandi ntubimuhora niko yabibonye. Ariko ushonje azokubwira ngo inzara iraryana, ingo ndaguhe basi dusangira ivyo mfise, kuko azi ko nawe yaciyemo. Ni vyiza kuca mu kintu ukaba kwibwira uwundi. Amen. Kandi icyo utaciyemwo iyihorerere. Imana idufashe. Imana idufashe. Haleluya. Usabye amafaranga y'inzu umuntu batigeze basohora mu nzu ntazoguha na rumwe kuko ntazi ingene bimeze. Ariko aho bigeze gusohora aravuga ati ye ashaje ntumanburirasi yakira kuko ndazi ko gutererwa ibintu hanze biragize gute, birababaza. Aragufasha vyoroshe kuko yagize gute, yarabibonye. Yesu rero yari yarabibonye. Haleluya. Hataba abantu nibatagira Imana ngo ibaneshereze. Amen. Ati muri uyu mwijima w'isi uzobamira bose. Yesu rero abineshereza ku musaraba. Bandanya. Yarabinesheje ku musaraba. Ndaza kubikwereka kandi uraza kunezerwa. Umurongo wa 20. Azigama amagufa yiwe yose. Azigama amagufa yiwe yose. Nta na rimwe Surinya azigama amagufa yiwe yose. Gasurinya. Nta na rimwe rivunika. Nta na rimwe rivunika. Turabandanya. Ibibi bizokwica umunyakibi. Abanga umugororotsi bazotsindwa n'urubanza. Shaka kugeza. Hariho ibibi. Amen. Kuba ko ukijijwe. Sukuvuga yuko uno munsi tari umunyakibi. Sukuvuga yuko uno munsi uri kuratahura ibintu bimwe. Sukuvuga ko bakugirira imbabazi. Ibyo ntibivuga ko bakugirira imbabazi. Imana ishimwe.
imana ishimwe rwose. Ntibivuga yuko uri umukozi w'Imana ko bakugirira imbabazi, ntibisigura ko baca bumva umengo oya n'ukuri ntitwomutega, bazogutega. Ntibisigura ko baca bakwemera, ntibazokwemera bose, oya. Imana idufashe. Ntibisigura ko baca bumva ibyo uri kuravuga, oya. Ko hari n'igihe bataba bazi ibiri kuraje, hari igihe bataba babitahura. Imana idufashe, Imana idufashe. Yesu yari umugororotsi, yari umugororotsi cyane, ariko ntibigeze bamureka gushika ku musaraba. Bari bakiri ko barashaka kumukorera ikibi. Amen. Kuko bari bamutinye ko ari umwana w'Imana, hava haba ibintu bikomeye. Nico gituma bashaka gukora ikibi cyose cyuzuye kugira ngo ntaze kuzuka ari muzima. Imana idufashe. Jean 19:31. Aha niho nca mpereza, ngira mvuge vyinshi, kandi Imana idufashe, Imana idufashe. Mwene data ngira ndakubwire yuko Satani aticaye, kandi Satani ntaryama, kandi Satani ntaruhuka. Nubwo wewe uruha, ntiwibere maso, wamuzi yuko wewe nta nari mwaruha. Yama ariko arashaka ingene atega abana b'Imana. Imana idufashe. Kuko kenshi ashaka kwerekana yuko bijya wamuvuga ngo uri umukizwa, ngo ufise Imana, ufise iki, aguma ashaka kukwereka yuko utari umukizwa, kandi atamana ufise, kandi atabushobozi ufise. Imana idufashe. Ni nacyo gituma uno munsi ibigeragezo ari byinshi, kuba ari kugira ngo asubize hasi cyangwa amene umutima wawe. Bishobotse mbere akuzimize, bishobotse mbere asubize hasi kwizera. Nacyo gituma ubona kuva mu Mana abantu biborohera cyane, gucika intege vyoroha cyane, kuza gusenga muri kino gihe amabisi atayariho vyoroha cyane. None nja gusenga ndagenda gute, bimeze gute, ugasanga gucika intege biroroshe. Nuko akeneye ko hariho umunsi umwe azogutega, kandi uyo mutego ntubashe kugira gute kuwuvamwa. Mwene data ngira ndakubwire ngo imitego ya Satani myinshi cyane. Hari imitego y'impanuka, ubuhoho hari n'amashano, uzamva ngo watanze amashano cyane. Nukubera iki? Boho hari n'ingwara nyinshi ziko ziraduga, hari amakanseri menshi ariko aratwara abantu, ariko arapfisha abantu, kuko bazi yuko ni ikintu niyagufata nta miti iriho, ntibazokuvura, bazoruhuka usezeye isi, bazoruhuka upfuye. Imana idufashe, Imana idufashe cyane. Ariko duhumure cyane, kuko Yesu ibintu yarabizi kandi yarabinesheje ku musaraba. Hari ukuntu Imana yamugwaniriye cyane, kandi iki nigihe nawe Imana izokugwanirira. Wakira kugwanirirwa n'Imana. N'intambara utobasha kwigwanirira, ariko umwami azigwane mu kibanza cyawe. Haleluya, mu kibanza cyawe. Nacyo cyiza cyo kugira Imana, nuko Imana iza kugwana intambara nyinshi cyane wewe nukumenya utazi. Intambara utagize gute? Utazi, utamenye, utazi niyo migambi iyo yubakiwe. Haleluya. Ndiko ndabwira umuntu hano, imigambi yose iri kwirubakwa ya wa mugwanizi, imigambi y'ababi unamuzi utari kurabona, ndasina mu izina rya Yesu Kristo iyo migambi izoramburuka. Izoramburuka mu izina rya Yesu. Ngo ijwi ry'Uhoraho muri Psalm 29 avuga ngo riramburuza impongokazi. Imigambi y'umwansi ntibasha gushika kucyo yari yateguye mu izina rya Yesu. Kubwo ubushobozi bw'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo n'umubiri wiwe wamanyagwe kuba musaba bigorogota, ndavuze ngo ku buzima bwawe iyi migambi nizogushikira, iyi migambi nizokubako, iyi migambi iraramburutse mu izina rya Yesu Kristo. Uko biri kose iri kirakoregwa, ndagushize ku burinzi. Yesu yarafise uburinzi butangaje cyane. Haleluya. Kandi icyo gihe abari bari ngaho, icyo gihe abayuda barabibonye. Soma.
bari abayuda abagenzi biwe bo mu muryango yiwe mbere n'abari bari ngaho onye. Ndakubwire byari biteye ubwoba. Ngenda mbwira ngo umuntu wese no munsi ariko ashaka gukorera ikibi, wabimenya utabimenya ntibizoshika mu izina rya Yesu. Ikibi icyo cyose, ikibi cyo ku buzima bwawe, ikibi cyo mu kazi kawe, ikibi cyo muri business yawe, ikibi cyo mu mafaranga yawe, ikibi cyo mu bana bacu, ikibi cyose kiriko kirategurwa n'icyateguwe imbere, fise uburenganzira bwo kubitegura mu izina rya Yesu. Haleluya. Amashari abaho kandi ni mabi. Imana idufashe. Umunsi umwe sentence bigeze kumbwira ngo ndakubwire gayida nisa ngo burya haba amashari cyane, ngo amashari burya aba menshi, ngo kandi ni menshi. Acampa ikigereranyo cy'abamama babiri kandi bose bafise abana bamwe, umwe afise abahungu 3 n'abakobwa 2, n'uwundi nyene afise abahungu 3 n'abakobwa 2. Atariko kubera akantu kabatandukanije gatoyi gusa, atuye umugore uyu agirira isharu uyu akica abana biwe bose uko ari 5, ngo bazabe abanywarumogi, bazabe abanywanzoga, bazabe abasambanye, kandi ntibazopfa biza ishuri na rimwe. Ngo ariko abanje ngo bazobaho hejuru, ngo bazoba abana beza, ngo bize amashuri meza. Agaca agenda kuronda byo kwica abandi. Bene data ibi bigirigiri ngaha biriho. Imana dufashe. Nimwe jambo ry'Imana rivuga ngo ntimureze mureke umurozi ngwabeho. Nukuvuga ko yarazi ko bariho. Nuvuga ko Imana izi ko barozi bagize gute? Bariho. Ariko yavuze ngo ntizuze tureke ko babaho. Amen. Amen. Imana dufashe. Kandi Imana dufashe. Kandi Imana tugire neza. Kandi Imana tugire neza. Rero tugomba kuvyuka ukabimenya ko amashara ariho. Imana dufashe. Imana dufashe. Kandi Yesu nawe yaramenye ko amashara ariho. Haleluya. Namwe muyere yaramenye ko amashara ariho. Ibaze gushikaho abayuda bashaka kugirira ishari n'ikibi no gukora ikibi umuntu yamaze gupfa. Cyo nakubwiye yuko aba batipe aba bayuda baratinya Yesu kuko yavuze ngo niki n'umwana w'Imana. Aba byo twomugirira byose bizava biba impfa kuko yavuze ngo n'umwana w'Imana. Son père azogira iki? Son père azomurinda. Amen. Umupere wiwe, umupapa wiwe, ngo yamana ishobora byose twama tuvuga. Yamana ishobora byose twama tuvuga. Kandi twe nituravuga ko turi abana bayo. Kandi twe iraturinda. None ko yavuze ngo n'umwana wiwe, ntizorushirizaho kumurinda. Ibi bibi turiko turagira. Imana dufashe. Kandi ubwo batabibona byarabatera ubwoba bakabandanya gushaka kugira ikibi kibishe kugira ngo ntazopfa vyo umutwe. Imana dufashe. Abantu bose baguterera ikibi kugira ntuzopfa vyo umutwe. Abo ndababoshe mu izina rya Yesu. Ndababoshe. Wanava hasi mbere ugasenguka babo. Va hasi babohe. Abanyakibi bose bariko barategura ikibi cyose ku buzima bwanje, mu kazi kanje, mu bana banje, mu byanje byose. Ribozopra mande rendeke seterebo sikarabakasa tayamande. Senguti ibyo bariko barategura byose warabinesheje, na kimwe biza kugira banje. Rebozopra mande kesikarabakasa tarabosha. Rebozopra mande imigambi yose mibi ndayisambuye. Rebosikarabakasa tayamande rendeke sikarabakasa tarabosha. Abanyakibi bose ku buzima bwanje icyo kibi ndakibarokeje mu izina rya Yesu. Ndakibakuyemo nubwo babikora ntacyo bizongira, ntacyo bizogira ubuzima bwanje. Rebozopra mande ababi bose ndabirukanye, ndabashwiragije. Rendeke sikarabosh ribozopra mande kesikaya. Amanama mabi yose
ndayahinduye ubusa mu izina rya Yesu. Ndayahinduye ubusa muri ka kazi kanje. Amanama mabi bariko barangirira mu kazi kanje, muri bizinesi yanje, hahandi babandi bicaye, babandi banyicaye ko, mu izina rya Yesu ndabihinduye ubusa, ndabihinduye ubusa, ndavyanse rebozo payamande rendeke sikai. Ibyo bankoze ko vyose, ikintu cyose umubi yankoze ko, ndagihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Ntacyo kizongira, ntacyo kizogira ishengero, ntacyo kizogira abana banje, ntacyo kizogira ubutunzi bwanje, ntacyo ibyo bariko barategura byose ngo banyibe ivyanje, ndavyanse mu izina rya Yesu. Ndabigarukanye, ndabinyegeje muri ya maraso yawe, ya maraso ava ku musaraba, hamwe watsinda kandi wari wamaze gupfa. Hari Imana yari ikurinze, mwemwe yarakurinze, nanje ivyanje birarinzwe, n'ubuzima bwanje burarinzwe, n'abana banje bararinzwe, n'akazoza kanje kararinzwe mu izina rya Yesu. N'ibintu byanje birarinzwe, n'amafaranga yanje ararinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Twese ngo amen. Imana iguhe umugisha. Urashaka kwicarira? Haleluya. Reka rero wumvirize ingene Yesu bashatse kumukorera ikibi kugira ntaze kuzuka ari muzima. Ganda kubwira uzozuka uri muzima. Amen. Uzoba muzima. Amen. Sinzi uno munsi bikubabaje, sinzi bikuzengereje, sinzi bikurije amahoro, sinzi ingwara urwaye, sinzi uko bimeze, ariko ndakubwiye ngo uri muzima. Kandi uzoba muzima. Kandi uzoba muzima. Kandi uzoba muzima. Kandi uri muzima, kuko icyo wakoze nikikugirira ko imbaraga, kuko Yesu yarakinesheje. Yohani 19 ku murongo wa 31. Uwo munsi wari wo kwitegurira Pasika. Wari wo kwitegurira Pasika. Nuko kugira ngo ababambwe ntibagume ku misaraba kw'isabato, kuko uwo munsi w'isabato wari mukuru. Wari munsi mukuru. Abayuda basaba bati Pilato manura mu bantu ngo amaguru yabo yavune. Kandi ngo bavuze ngo iki? Amaguru yabo bantu yagire gute? Yavune kubera iki? Ishari yaravuze ngo azozuka, niyazuka azukana amaguru adakomeye. Haleluya. Ayo maguru yagire gute? Yavune. Bakure ko ku musaraba bose, ariko ntimubakure ko bakiri bazima. Vunagura ubwo bugufa, kuko nahaza kuzuka ntaza kugenda neza amaguru agize gute? Avuye. Nibaza ko ati honda tora inyundo muhondagure, muce mubakuraho, mubakure hehe? Ku musaraba bameze ngo bari bangahe? Muri aba batatu hari mwonde? Yes. Ariko Imana ifise ukuntu ikoramwe ibintu. Ha muntu numwe yigeze avuga ngo nimba bavune. Abayuda bose bari nta n'uwari kumuvugira Yesu. Ayarageze muki mu mpatane kwe. Ayarageze ahantu hagoye. Kandi ibyo byose ngo babikorere wagize gute? Babikorere wamaze gupfa vraiment ngo vunagura. Urabona combien bamutinya Yesu. Haleluya. Urabona combien bamutinya. Vunagura. Hanyuma baca baravuna. Kandi ngo babambure maze abasoda baraza, ariko abasoda bavuna amaguru y'uwa mbere. Ntihaje n'abasanzwe, haje abasoda b'Abayuda. Ayuwa mbere nayo wa kabiri, nayo uwundi yabambanywe nawe. Ngene Yesu yarinzwe. Baratangura bavuna ayuwa mbere nayo uwundi yabambanywe nawe, nayo uwundi wo hirya nawo nyene baja kuvuna. Ariko bashize kuri Yesu, babonye amaze gupfa, ntibaba bakimupfuna amaguru. Amen. Haleluya. Bashitse kuri Yesu, Imana ifise ukuntu ikoramwe ibintu.
baragiye b'abasirikare n'inyundo bavunya amavi ya wa cagisuma ca mbere. Bashitse kuri Yesu, haleluya, abamarayika bati halt, haleluya. N'umuvyimba wa Yesu cari kizira ko bawukorako. Umuvyimba wande wa Yesu carazira kikazirira, nta numwe yegereye. Haleluya, haleluya. Bangu ubushobozi bwiwe bwatumye batabasha no kwegera. Abasoda bamwe batumwe kandi bafise amakari menshi, bafise kumvira ivyo shefu yavuze, ariko bashitse kuri Yesu baratinya. N'umuvyimba wa Yesu wari mu bushobozi. Haleluya, kuko vyari vyaranditswe yuko azozuka. Ntibashobora gukorako kuko yategezwa kuzuka ari muzima, ngo vyari vyaranditswe. Amen. Vyari vyaranditswe, vyari vyaravuzwe kuri we. Witondere icyo Imana yavuze, witondere icyo Imana yakuvuzeko, nubwo uzowapfuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Noneho kutarapfa uri muzima, uri muzima. Amanama y'ababi Yesu yayanesheje aho nyene, ati ya mana yiwe iri he, ariko nubwo yari yapfuye ariko nta numwe yegereye. Haleluya, bararenganye, baravuna y'uwa mbere, ariko wa kabiri Yesu bararengana kuko hari umuriro, hari uburinzi, hari abamarayika, baramarayika bamurinda. Sente rebozo akira abamarayika bakurinze. Aha kuri Yesu abamarayika ntibaboneka, ariko niho bari. Wakire kurindwa mu izina rya Yesu. Hari abamarayika bataboneka ariko barahari. Hari ukuboko kw'Imana kutaboneka ariko kurahari. Hari ukuboko kw'Imana yanesheje rupfu na kuzimu, kurahari. Haleluya, kurahari ngo kukugwanire, kurahari ngo kukurinde, kurahari. Haleluya. Haleluya, renterement de gezonto kosikaramos. Amagufa yiwe ntibakozeko. Kandi hariya muntu uzenya muri psalm bari barabyanditse ngo igufa giwe nta numwe azorikorako. Igufa giwe nta numwe azorikorako kuko ari iry'umugororotsi. Nta numwe azorikorako kuko yategerezwa kuzuka ari muzima, ari senso, atambuka katakimu na kimwe cyakozeko mu izina rya Yesu. Abansi abateterereza aho nyene, abansi ba mbere. Haleluya, kuko hari abansi ba mbere abavuze ngo vunagura, hari n'abansi ba kabiri turategereje ntabasha kuzuka, ntazozuka. Igitangaza cya mbere kirabaye, bashatse kuvuna amagufa ariko kandi ntawegereye, kandi aya magufa yiwe nta numwe yakozeko. Igitangaza cya mbere kiba kirabaye. Haleluya, haleluya. Genda bweho nta numwe azogukorako, nta numwe azogukorako, nta muroza azogukorako, nta muroza azokora ku vyawe, nta muroza azokora ku vyanje. Wewe vyuka gusa usenge, komeza urondera Imana kuko yarabinesheje. Yaranesheje abansi bamukurikiye gushika ku rupfu. Urabona umwansi agukurikira gushika wapfuye, ngo yaye ngo ahubwo ntiyapfuye, ngo n'amavi mu yavune. Imana idufashe, Imana idufashe kandi tugire neza, kandi ube maso kuko isi iragoye, ishari ni ryinshi. Iki ni igihe kigoye, ngo abaririmbyi baririmbye. Kandi urabibona yuko nubwo kigihe kigoye si iki cyonyene, nta kiriko kiraba uno munsi kitabaye kera. Urabona ko ari ibintu bya kera gose. Imana idufashe, genda muyavune, muje kuvuna yande. Imana idufashe, genda wice uje kwica nde, ko turinzwe. Satani yigerakizwa ariko twe twarakijijwe, kandi imigabo n'imigambi y'abansi Yesu yayineshereje kugira ngo aduhe kunesha, tubeho twidegembya.
tubeho twidegembya. Imigambi y'abansi ihinduka ubusa. Haleluya. Kandi bibuke hari hirya mu kuvayo yabwiye ngo nibatemera igitangaza cya mbere ariko bazomezwa n'icya kabiri. Nibatemera igitangaza cya mbere ariko icya kabiri bazocemera. Icya kabiri nibatacemera icya gatatu bazocemera. Haleluya. Haleluya. Ibiriko biraba mu isezerano rishasha hariya kera byari byarabuwe. Icya mbere kirabagora kwemera. Urazi ko atibajije n'igituma batamuvunye abandi babavunye? Urabona ingene Imana izohumisha abansi bawe. Amen. Urabona ingene izohumisha abanyeshari ku buzima bwawe. Amen. Urabona ingene yahumishije abanyeshari ku buzima bwawe. Abanyeshari ku buzima bwawe. Urabona ingene bashobora guhuma amaso ntibabone n'ivyo uri kurakora. Ntibigeze babona ko batamumenya amavi. Haleluya. Kandi kirushirije ntibigeze bababaza ati none Yesu nawe mwamuvunye. Protection, uburinzi budasanzwe. Ntiturengana kuko abansi bataba bahari, kandi tubana dukora kuko abansi badahari. Turabana tugakora kandi tukagenda. Amen. Mu burinzi butaboneka. Akira uburinzi butaboneka. Akira uburinzi butaboneka. Akira uburinzi butaboneka. Kristo yaranesheje imigambi y'umwasi. Imigambi y'aba bagabo iraneshwa y'aba bayuda. Kandi n'abayuda babivuze ngo genda mu mumena amavi. Ariko harabayeho uburinzi. Harabayeho uburinzi buteye ubwoba. Akira ubwo burinzi mu izina rya Yesu. Akira ubwo burinzi mu izina rya Yesu. Yesu yarabinesheje. Iyo urupfu rumuherana ntitwari gushobora gusengera uburinzi ngo butubeko. Ariko uno munsi yaraducunguye. Imigambi y'umwansi ntakikibasha kutugira. Ntakikibasha kutugira kuko yaduhaye ububasha bwo guhonyora inzoka na scorpion. Ngani ngo tuzoga ibyica ntacyo bizotugira. Naba bashatse kumwica ariko ntibabishoboye. Amen. Amaguru yiwe aguma akwiye ari mazima. Bya bisuma bibiri barabimenagura ariko wewe amagufa aguma akwiriye. Urashobora gusoma hasi. Imana ishimwe. Haleluya. Ku murongo soma 36 36 kuko ivyo byabayeho kugira ngo icyanditswe ivyo rero byabayeho ngo nta nigufa giwe byari byaranditse ngo nta nigufa giwe muri Psalm 34 verset 20. Byari byaranditswe nta nigufa giwe bazokorako. Bivuga ko Imana yari yabuye kera ko yarabona ko hazobiki hazoba abantu bashake kumuvuna amavi. Urazi ko akunda no kugitukana ngo urakavunika amavi. Imana ishimwe. Bivuga ko kumbure iyo umuntu yavunitse amavi aca aba inert. Nibaza ko atakira ntari kibabasha gukora. Sivyo? Ngira niko bimeze. None bagitukana gute ngo urakavunika amavi? Ngira ngo hari ububasha buri mu mavi. Imana ishimwe. Kandi nibaza ko buriho. Ntushobora kugenda n'ibindi byinshi wumva udashobora gukora igihe amavi agize gute avunitse utabasha kuyakoresha. Hari ibintu byinshi utabikibasha gukora. Imana ishimwe. Urabona ko hariho ukuntu bari bashaka kumugira umuntu atakintu na kimwe agishoboye gukora. Imigambi y'umwansi ku buzima bwawe igomba kukugira umuntu ataco ukibasha gukora iratsinzwe uyu munsi mu izina rya Yesu. Kuko Yesu yaranesheje. Ibi bintu yarabinesheje. Haleluya. Bari bashaka ko atakibasha gushikaho. Niyazuka ntagena kimwe akora. Aze kuzuka nazuka mugaye ntazoba akwiriye. Ya mana nizoba ikibonetse. Ariko Imana yiwe ku musaraba yarabonetse. Bwa bushobozi buraboneka. Amagufa yiwe aguma akomeye. Bamubamba akwiriye, acazuka akwiriye.
Imana igushoboze, Imana ikugire neza, kuba umuntu ukomeye kuva ku mutwe gushika kwino. Nta ndwara izokumugaza, nta bugwayi bwo mu mutwe, nta bugwayi bwo mu mugongo, nta mapararizi, nta kuba pararize, nta kumugara, nta bumuga na bumwe mu buzima bwawe buzasubira kubaho mu izina rya Yesu. Kubera ubumuga bwose yabutsindiye ku musaraba, yabutsindiye ku musaraba, ubumuga bwose yabutsindiye ku musaraba. Araducungura, aduha ubushobozi bwo kunesha imigabo n'imigambi y'umwansi n'abantu. Imana iguha umugisha. Urashaka kubandanya 30 ayimare mwumve kandi 36 34 urabona ikibi cy'abantu. Ariko umviriza, umwe mu basoda, urabona umwe amucumita icumu mu aja gukora rubavu. ibyo batamubariye. Ako kanya haba amaraso n'amazi. Urabona aja gukora iki? Ibyo batamubariye. Urubuzi inkware ruvumbukana igihuna. Urubuzi inkware ruvumbukana igihuna. Imana idufashe, Imana idufashe, Imana idufashe. Ariko nubwo yabigize ko arubwira amazina amaraso bive mu rubavu, hanyuma bize biducungure ya mivumo yose. Haleluya. Nibaza ko Imana ukuntu ifise ikoramwe ibintu. Umumarayika amubwiye ati bujyaje gusesa amaraso harayasigaye hajya, ati cumitayo intuzenya, ahubwo genda ukora ivyo, kuko ibi ntacyo byari bibatwaye, byari birimwo muri mission. Ariko abayuda bo bashaka bamugire inert. Amen. Sinzi ko rwari waje kugusaba akazi, babanza kugusaba igipapuro cya aptitude physique kugira ngo bemeze yuko ukomeye. Aha rero iyo mumvuna aya maguru bari ko baje kwemeza ko Yesu atagikomeye, ariko ngo duhumure yaranesheje. Amen, amen. Kandi ibi byose ngo yagize gute? Yarabinesheje. Haleluya. Yarabinesheje kugira ngo muri we dukomere, muri we tugire amagara meza, muri we tugire amagufa akomeye atana rimwe rivunitse. Wakire kurindwa kuvunika, wakire kurindwa kuvunika. Imana izorinda amagufa yawe, izorinda ubuzima bwawe, irarinza ibintu vyawe, irarinza ibintu vyawe, irakurinza amashari, irakurinza inzigo, iraturinza amanama yose akogwa utabizi utabibona. Imana ikugire neza. Yesu Imana yaramurinze kandi yapfuye ari kiziga kibambwe ku musaraba. Imana iramurinda ata muntu aburi ngene kararindwa. Ngenda kugira igikorwa cy'Imana iri kirakora ku buzima bwawe, no ku buzima bw'ishengero, no ku buzima bw'ibindi byose. Ntuzubashe kubibona ngo uyumvire kubibona n'ubwo bwenge bwawe, ariko Imana irafise ukuntu ikora ibintu kandi kabigenza neza, kandi bikarangira bimeze neza, bikarangira bimeze neza. Byarangiye Yesu batamuvunye, birangira akwiye. Naha bacumise inkota nta gufa bacishije ko, bacishije amazi n'amaraso gusa. Amen. Baca bamuhamba akwiye, aca azuka akwiye. Dukomera amashi mwemuyera. Haleluya, haleluya. Imana irakurinze, wakira ubwo burinzi kwe. Yesu yazutse kugira ngo turindwe, Yesu yazutse kugira ngo tuneshe, Yesu yazutse kugira ngo tuneshe imigambi y'umubi, tuneshe imigambi y'abantu, tuneshe amashari y'abantu batugendanira inzigo z'akazika hirya no hino, kugira ngo tubashe kwidegemvya, tubone kubaho. Imana iguha umugisha. Mwami turagushimiye,
warakoze kuducungura, warakoze kunesha imigambi mibi abayuda bari bagufitiye, kugira ngo natwe twakire ubwo bushobozi bwo kunesha imigambi y'ababi bari hirya no hino batugirira inzigo y'akazikira mwami, kugira ngo tubeho turabanesha, kugira ngo tubeho twidegemvya. Ribozo, ndashaka kumva umuntu ariko arasenga. Reke sikaya mande rebozo pramara bosikaya rende ke setere bosikara bosha rabaka sataya mande ke sikai mantaga zonto ko sikara mande rende ke sikara baka satara bosha ribozo pramara bosikara mande rende ke sikara baka sataya mando zonto ko sikara baka sia rende ke setere mande. Imigambi y'umwansi yaratsinzwe. Oh ribosikara baka sataya mande rende ke sikara baka sataya. Amanama yose ababi yaratsinzwe mwami. Rebo sikara baka satarabade rende ke rebo sikara baka sataya mande zonto ko sikara baka sataya mande. Imihigo y'abansi yose yaraneshejwe mwami. Ribobo sikara baka sataya mande rende ke seterebo sikara baka satarabadigaya. Ubumuga bwose bwaratsinzwe mwami. Ntitukira abazomugaranya gatoyi mwami. Ori abasikara baka satarabade reke seterere mande ribobo sikara baka satakaye rende ke setere mande ribo sikara baka satarabade rebozo parabo sikaya randa kasetende ke sikara bosha rebozo parabo sikara baka sataya mande rende ke setere bosikaya. Mu izina rya Yesu Kristo twese ngo amen. Imigabo n'imigambi yose y'ababi yaratsinzwe, yaranesheje. Yesu yayinesheje mbere yamaze gupfa. Nahawe rero ho guhaguruka ukayinesha mu izina rya Yesu. Ukayikuraho, ukayisambura, ukayihindura ubusa mu izina rya Yesu. Kandi bizoba uko nyene, kuko ubwo burenganzira n'ubwo bubasha twarabuhawe mu izina rya Yesu. Imana ikugire neza. Imana ikugire neza. Ubuntu n'amahoro y'Imana n'urukundo rwa Kristo bijana nawe mu izina rya Yesu. Ubwiza bw'Imana, igikundiro cy'Imana, kugirirwa neza n'Imana biri umwambaro twambaye imisi yose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Akira umugisha.